Haleluya. Ariko Yesu araryoshe. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo Yesu araryoshe. Bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imbere yuko dutangura gusangira ijambo, reka dusenge. Mwami Imana, nje imbere yawe muri iki gitondo ciza, nje nkuninahaza, nje nkuririmbira ishimwe, nje ngutazira ukuri Imana yacu, kandi nico waturemeye kuguhimbaza. Mwami wanje, Mana yanje, ngushimiye igitondo ciza c'umugisha uduhaye, kuko iki gitondo nticigeze kubaho kandi ntikizokongera kubaho kundi. None muvyeyi mwiza, reka tugushimire nk'abana wakunze, tukuninahaze nk'abana ugirira neza uko bukeye nuko bwije. N'ubu duteye iteka kutwereka izuba ry'uwo munsi, kuko si bose bari bahawe uyu mugisha wo kuribona. Rero twebwe wagiriye neza nk'uko, reka tugushime, reka tukuninahaze, reka tugutaze, reka twifatanya n'ivyaremwe byose bigushima. Inyoni ziririmba uko bukeye nuko bwije, zivuga ko uzikunda kandi uzitwararika, kuko ntizirima, ntizigira ibigega kandi ntizimbura, ariko uhora uzitwararika uko bukeye nuko bwije. Mbega umwana w'umuntu woreka kumugirira neza gutafise agaciro kuruta inyoni. Ushimwe Mwami Imana kuri urwo rukundo n'ubwo buntu, icubahiro cose kibi cawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ndagira ndakubwire ngo niwarondera Yesu ukamurondera n'umwete, mugahura vy'ukuri, uzoguma uko waruri. Haleluya. Ntuzoguma uko waruri. Ahari agahinda hazohinduka umunezero, ahari ukwiheba hazosubiramwo inkomezi. Haleluya. Yesu ahageze yabagandaye, abagandaye arabirura, ababaye akabanezereza, abacitse intege akabakomeza, ababuze amahoro akayabaha. Hungira kuri uyu mwami. Haleluya. Hungira kuri uyu mwami, we urushe, we uremerewe. Nukuri iki gihe n'igihe wo kwibuka ko dufise umucunguzi. Haleluya. Kandi uyo nawe ngo agira ahora ngo imbere uburyo bw'intebe y'Imana. Haleluya. Niho yicaye atuvugira. Haleluya. Abamwizeye aratuvugira uko bukeye nuko bwije. Haleluya. Haleluya. Aratuvugira. Reka turabe abigishwa biwe bari bafise umubabaro, bafise agahinda, bariko baravuga amakuru ingene umwami wabo bamwishe, ingene bamerewe nabi, bafise agahinda kenshi. Hanyuma Yesu arabiyereka. Haleluya. Kubera iki? Kubera abonye umubabaro bafise ko umwami wabo bamwishe, bibukanya ibikorwa vyiza yakora, bibukanya ibitangaza, bibukanya amajambo yavuga, bababaye cyane gose. Yesu aravuga ati aba bantu reka ndabaseruke, uko nawe uyu munsi ushobora kububabaye ariko waramwizeye n'ukuri, muhamagare aragutabara. Umusaba amahoro, umusaba icukenya arakiguha. Haleluya. N'umwami mwiza, n'umwami agira neza. Rero aba basore ngo bariko baragenda, hanyuma ngo Yesu acabahura nawe, babona bari kumwe. Ngo hanyuma tangura kubabaza ati mbega ayo makuru muvuga y'uwo muntu bishe ninde? Batangura kumubwira bati none wewe ni wewe utazi uruwino? Ati ni wewe utazi amakuru yabaye, amakuru yariyo? Ati batangura kumwiganira. Yesu nawe atangura kubabwira ati none uyu muntu ko yari yarababwiye yuko azopfa kandi akazuka inyuma y'iminsi 3. Donc atangura kubabwira amajambo y'Imana. Haleluya. Rero ngo uko abaganiriza abo basore ngo bukumva yo gumavuga ko yababwira amajambo meza, bakumva baryohewe, bakumva banezerewe. Reka dusome mwumvirize. Nashatse kugira karezume kugira ngo mwumve ngene abo bahungu bagize umunezero mwinshi, bumva bariko baravuga ati abaherezi baramwishe kandi bamuhoye ubusa, yakoze ibitangaza, basubiramwo ivyo umwami yakoze. Haleluya. Bumva rero ngahaye aho tugomba gusoma ni muri Luka igice ca 24. Ushatse gisome cyose uhere ku gice ca 13 ku murongo wa 13 umanuke, ariko twebwe reka duhere ku murongo wa 28. Urumva babahungu rero ngo bashitse hafi y'imihana bajako, umva bari bashitse hafi y'iwabo, amera nk'ugomba kurengana. Baramugobera bati kumana natwe kuko bugira bwire kandi umunsi ukuze cyane. Arinjira ngo
agumane nabo, yicaye ngo asangire nabo, yakira umutsima, arawuhezagira, arawumanyagura, arawubaha. Uruhunyi rubava ku maso, baramumenya, maze arakamangana, ntibaba bakimubona. Baravugana bati, mbega imitima yacu ntiyariko iragurugumba aho yariko aravugana natwe mu nzira, aduhishurira ivyanditswe. Ako kanya nyene basubira i Yerusalemu, basanga bamwe 11 bakoranye hamwe n'abari kumwe nabo, kandi bavuga bati, nukuri umwami Yesu yazutse kandi yabonywe na Simoni. Nabo babadondera vya bindi byo mu nzira, kandi yuko bamumenyeshejwe nuko yamanyaguye umutsima. Amen. Haleluya. Urumva aba basore bari bababaye, kandi birumvikana. Yesu nta muntu n'umwe vy'ukuri yagendanye nawe ngo abone urukundo rwiwe, abone guca bugufi kwiwe, abone ukwitanga kwiwe, abone ivyiza akora. Gutandukana nawe ntivyari vyoroshe. Abigishwa be barababaye, barumvise ko security heze, bunezero heze, amahoro heze, bumva baranse n'abamwishe, kandi ni ibintu bisanzwe gose birumvikana. Kubona babakura hagati umukunzi wabo, barababaye. Hanyuma ngo bariko baraza buhoro buhoro, bariko baridoga, basubiramwe amakuru. Yesu aravuga ati, aba bantu barababaye, reka ngere ndabirure, reka ngere ndabahumurize, ndabiyereke, kandi ndababwire n'ijambo, ndabibutsa amajambo nabigishije. Haleluya. Bantu b'Imana, ngenda kubwira ikintu gisubizamwe inkomezi umwana w'Imana n'amasezerano ari muri iri jambo ryiwe. Haleluya. N'amasezerano ari mu ijambo ry'Imana. Nukuri jewe haraho nsoma ijambo ry'Imana ncitse intege, numva nihevye, hama ngasoma ijambo nkumva rinsubijemwe inkomezi, nkumva ivyizigiro biraduze, nkumva amahoro aragarutse, nkumva umunezero uranyuzuye, nkumva ndyohewe, nuko mfise umwama nkunda, mfise umwama nyitwaretse, kandi hari n'isezerano Imana isezeranira. Haleluya. Aya majambo ari mu Bibiliya nayo kudukomeza. Haleluya. Nayo kutwereka urukundo rw'umwami wacu. Haleluya. Ibi vyanditswe n'abandi byababayeko, barababara nkatwe, bararuha nkatwe, twatugira n'Imana, dufise n'iri jambo. Reka batwibanjirije ntivyari byoroshe, nta jambo bagira, barizera gutyo, ariko twe dufise ijambo ry'Imana ryahumetswe. Haleluya. Hanyuma ngo bariko barabisubiramwo, niho rero Yesu yabagwamwo, arababwira. Ngo baca batangura kumva akanyamuneza kabuzuye, bumva yoguma avuga. Haleluya. Sinzi ko urasoma ijambo ry'Imana ukumva ntushaka kurihagarika, ushaka ko muri kurarivuga, ushaka ko muri kurarisoma. Haleluya. Sinzi ko urwo rugezo urarugerako. Nukuri harantangura gusoma ijambo, nkumva no gumasoma, nkumva no bigumamwo, nkumva biryoshe. Haleluya. Ijambo ry'Imana riraryoshe. Hanyuma Yesu ngo abonye bashitse aho iwabo, ngo amera nk'ugomba kubandanya, baca baramwinginga ati, turakwinginze ngo tugumane urari wacu. Ngira bavuga ati, araratuganiriza, araratwubaka, kuko ariko avuga amajambo dukomeza, ariko avuga amajambo atwibutsa umwami wacu. Haleluya. Bumva borarana nawe, bumva bogumana nawe. Hinge nkubwire muntu w'Imana, nukuri umuntu yahishuriwe urukundo rw'Imana, nukuri agira inyota yo guhorana nawe. Haleluya. Agira inyota yo kuba muri presence yiwe, agira inyota yo gusenga, agira inyota yo kuba mu ijambo. Ukaba utagira inyota, nukuri nturamenya uwo mwami, ntimuranywana. Haleluya. Ariko wanywanye nawe, yo agira umwete, agira ishaka, yumva yoguma muri presence yiwe. Haleluya. Ndagutera inyota muntu w'Imana, ugira inyota kuba mu ijambo, ugira inyota yo kunywana na Kristo. Haleluya. Ngo hanyuma aremera, ashitse bazana inzimano, ngo Yesu atangura gufata iki, ngo afata umukate, atangura kumanyagura, arawubahereza. Buno nyene ngo uruhunyi ararubakura ku maso. Baca barabona ko ari we, baranezerwa ati, kumbe twari kumwe n'umwami, bararyoherwa. Yesu nawe ngo acarakamangana, aragenda. Haleluya. Ako Yesu araryoshe. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo Yesu araryoshe, Yesu amereye neza, Yesu aramena.
kandi arankunda. Yesu araryoshe kandi arankunda, aragukunda nawe. Yesu araryoshe. Haleluya. Yesu agira neza. Yesu n'umwizigirwa. Yesu n'umutabazi wacu. Yesu n'umwungere wacu, agira neza. Haleluya. Ngo babibonye ntibyakunze ko bagumaho. Buno nyene ngo baciye basubira i Yerusalemu. Haleluya. Baja kuraba abigishwa intumwa ziwe n'abigishwa, barababwira ati yo twamubonye yazutse. Haleluya. Bavuga amakuru. Hinge nkubwire, ntuzovuga amakuru utazi. Haleluya. Nuzovuga amakuru utazi, gituma utagira amakuru uvuga nuko atayuze nyene, ntayo ufise nayo usoma, ariko bamwijambo uzogira amakuru uvuga. Haleluya. Uzogura amakuru wamamaza. Amen. Uyu munsi ntiworonka ico uvuga, yo ariko birahari. Iri jambo ryuzuyemwo ubutunzi, iri jambo ryuzuyemwo ubwenge, iri jambo ryuzuyemwo ihishurirwa. Ni wari bamuzoronka ivyo uvuga. Haleluya. Ngo baca barirukanga barabwira ati yo turaryohewe, ati twajanye urugendo rwose tutazi ko ari we, atariko ashitse aramanyagura imitsima aratugaburira, ati twumva umunezero noneho ubaye mwinshi. Haleluya. Rero umuntu w'Imana nimwahura nukuri uzokunguka byinshi. Niwa mwimika mu mutima wawe uzokunguka byinshi, uzogira ihishurirwa, uzomukunda, uzogira amahoro yiwe, ko yaravuze ngo amahoro yanje ndabagabiye. Haleluya. Nahagarara ega hari abantu bibaza ngo umuntu wanezerwa nuko yoba afise amafaranga, yoba afise iki nebijya nabiri. Yabasha ndababwira ikintu kimwe, amafaranga urashaka kuyarirana, ubutunzi urashaka kubugoranwa, ukabura umunezero, ukabura amahoro. Hariho inkuru bigeze kuntera ngo umugore ngo yahaye rifite abana ngo mu rujipe rw'igikoko, hanyuma ngo baramubwira ati ariko madamu ati yo atutwaye ijipe nziza gayemwe, ngo acababwira ngo yindayigoranywe, ngo niyo nzu yanje, ngo nico gitanda canje, yarara mu muduga kwera tumvikana n'umugabo. Rero amahoro Kristo atanga ntahuriye n'ubutunzi, ntahuriye n'abana beza wufise, ntahuriye n'umugabo mwiza wufise, ntahuriye n'umugore mwiza wufise, ntahuriye n'ibitayega wufise. Amahoro Yesu atanga nta na kimwe kigereranywa nayo. Haleluya. Kuko ivyo iyo bivuyeho ivyizigiro byawe biratakara, ariko igihe wubakiye kuri we umuremye muri byose. Haleluya. Mu ma circonstance yose. Rero ndagutera intege ngo unywane nawe. Ni umwami mwiza, ni wamwimika mu bugingo bwawe ntazogusigiko. Imana yo mwijuru ibampezagirire, mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Mwami Yesu, sindambirwa kugushima no kugushimira, sindambirwa kukuninahaza no kugutazira. Uri umwami mwiza, uri umwami agira neza, uri umwami wadukunze urukundo rutangaje, uri umwami wamenye amaraso ku bwacu, uri umwami yavuye mwijira atakindi kimukuyeyo atari urukundo dukunda. None wakira amashimwe yacu twese mwami Imana, abariko baragushima bose wakira amashimwe yabo. Mwami wanje n'abatarataha urugo rukundo rwawe Imana, ndasenze ngo ubihishurire ubwira kandi nkemu yera kora igikorwa uherekeza iri jambo risige ribe rinini mu bugingo bazoryumva bose, ribahe umwete wo kurondera Imana uko batigeze kwirondera, kunywana n'uyu mwami kuko n'umwami mwiza adahemuka kandi adatererana kandi adatetereza. Yesu ndagushimiye kandi ndagukunda, uri mwiza kandi ugira neza. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo nsenze gutyo. Amen, amen. Mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe.